Duhejeje kwakira userukira igihugu c'Ubushinwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, akaba yaje kugira ngo tubanze turamukanye kuko niho yakiza ngo tubonane muri ino minsi tuza turavugana ibitari bike mu bijanye gufashanya hagati y'Uburundi n'igihugu c'Ubushinwa. Tuza turabona rwose yuko Ubushinwa bwa mbere hoho bwamye buri ruhande y'Uburundi mu bihe vyoroshe canke mu bihe bigoye, na cane cane igihe hari ibihugu bitari bike vyari vyahindukije umugongo mu bihe bigoye igihugu cagiye kiracamwo. Ubushinwa bwobwo ntibwahengeshanije kuguma buri kumwe n'Uburundi mu kubufasha mu migambi y'iterambere canke n'iyindi. Twose akanya ko kubakengurukira kuri ico gikorwa ciza bama bakoze. Ikindi naco twashoboye kuvugana ingene Ubushinwa dukorana mu bikorwa bitari bike vy'amabarabara, ivy'inyubako, ivyerekeye uburimyi n'ubworozi, ivyerekeye igisata co kwa muganga, ivyerekeye eka hose. Nta kintu na kimwe Abashinwa tutabonamwo mpambabonera mwebwe ku mashantiye make hirya no hino, bisa amaproje menshi duhuriramwo n'Abashinwa kugira ngo igihugu kigume gitera imbere. Ikindi naco natwe twumvikanye yuko igihe nabo nyene baba bakeneye Uburundi mu manama mpuzamakungu, yuko Uburundi bushobora kugira ijambo rishikirije kugira ngo ineza y'Abashinwa n'ineza y'ibindi bihugu ishobore kuja imbere, gutyo twese tugira ico twita ugufatikanya mugabo twunguka twese ata n'umwe ahomba. Ikindi naco twabashikiriza nuko bagiye batunejeje umutima yuko hari proje nini cane bari biyumvire ko bashobora kudufashamwo ijanye no kwagura irya aéroport international yitiriwe Nyenicubahiro Melchior Ndadaye yahoze umukuru w'igihugu c'Uburundi, kugira ngo gishobore kwaguka congere kibe koko mpuzamakungu cagutse kimeze neza gusumba. Muga kubera iki kiza ca coronavirus cateye igihugu n'Uburundi burimwo, akaba ariho ico no kwita rotara gutebana gatoya. Umugabo yatweje umutima tubwira yuko mu misi za Abashinwa hamwe n'Abarundi bagiye gusubira kwicara hamwe kugira ngo barabe ingene iyo projet yova mu nzira. Excellence, nous vous remercions ce joli cadeau qui est le tambour burundais avec le drapeau national tricolore qui va vous rappeler chaque fois le signe d'amitié, le signe de coopération entre le Burundi et la Chine. Merci beaucoup. Justement, tout à l'heure, nous avons parlé aussi du spectacle des tambourineurs burundais qui se sont produits à plusieurs reprises en Chine. Merci. Excellence.